Mwaramutse neza canke mwiriwe mu masaha aherereye. Umunezero ni ubutunzi budasanzwe bw'umuntu yamenye aho awuronkera kuwutanga ni Yesu Kristo. Igihe tugezemwo abantu benshi bararushe baruhijwe n'ibihe vya none isi irimwo, ubukene, ukwikunda, ukwankana, ukwinubana, ubukunda icubahiro no kugomba kwirundaniririzako ibintu n'ibindi. Kubera kugerageza ibi na biriya babona canke bumva umenga vyobafasha mu kuronka ahantu no kwita ubuhungiro, aho baruhurira umutwe ariko bataruhuka mu mutima. Aho hantu benshi barahatakariza ivyabo, harimwo uburyo bwo gutunga imiryango, harimwo ubwizigirwa ku bavyeyi canke kububakanye, ivyizigiro vyo kubaho kubera ivyo bahatakariza mu kwirekura birenze urugero n'ibindi tutavuze. Nta kintu na kimwe gishobora guhaza umuntu muri iyi si ngo kimuhe umunezero uramba. Muvyo twiruka turondera, muvyo twogerako vyinshi abantu tugenda twifuza kugerako mu buzima. Umunezero ni ingabire y'Imana. Umunezero urawakira, nturonderera mu bintu vyo hanze y'umutima wawe. Umunezero uzanwa n'urukundo rw'Imana mu muntu. Kunezerwa ni ikimenyetso cyo kwidegemvya mu buryo bw'ibigumbagumba mva mutima, kuko nta munezero uramba ubaho utavuye ku Mana. Kunezerwa ni itegeko Imana iha buri muntu. Mu gitabo c'Abifilipi 4 umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo mwame munezererwa mu mwami wacu imisi yose. Ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Naho benshi batabizi canke bavyirengagiza, nta kunezerwa kuhari hanze yo mu mwami Imana. Ubugwaneza ni ikimenyetso c'umutima utuje wuzuye umunezero, kuko ivyuzuye mu mutima bisesekara inyuma. Nivyo umuntu avuga, ni nako umuntu agaragara inyuma. Umunezero ni umwambaro mwiza ubera umuntu wese. Nitunga nkwifurije aho uri hose. Si ikintu cyo gufata minenegwe, ni ikintu cyo kugwanira ugaharanira. Umunezero kandi ni ubushobozi butuma umuntu anesha inyosha mbi, ivyiyumviro bibi, imigambi mibi, ibikorwa bibi, kuko igihe cyose unezerewe nta kibanza na gito biheza ngo bironke muri wewe. Imana itanga amahoro n'umunezero, ibiguhe bigwiriye wowe uri kuranyumviriza. Muri wewe namba utarubifise ubisabe kuko irabitanga. Si vya bamwe, nahawe ho kuvyakira. Ndangije ndabashimira ukuntu mudahengeshanya kutwereka urukundo mu gusangiza abandi ibikorwa dukora tubashikiriza. Mubandanye gushigikira iki gikorwa. Imana ibibahera umugisha. Turabikebanuye, tuzosubira vuba.